tugire Kristo. Maganze Kristo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Yesu ashimwe. Tugire amahoro. Twese. Tugire amahoro n'iterambere hanini rishingiye kugeza kure impano zo ngaho iwacu mu Burundi. First of all, banje kubashimira cyane vous les journalistes, les promoteurs, ndetse n'aba youtubeurs cyangwa se ama TV online muri rusange, kumbure n'abaje ku giti cy'iwabo kugira ngo dusangire hamwe ibyiza byo kuri uno munsi. Ego ndabashimiye cyane rero, na cyane yuko mufise uruhara ntayegayezwa mu iterambere ry'icyo twakwita entertainment yo muri 257 cyangwa se igisata cy'imyidagaduro muri rusange, harimo umuziki, comedy, cinema, memes n'ibindi. Rero turabashimiye cyane. Hama yari yabiciye ko kumbura aravuga ku bijyanye na Buja Night Comedy, ariko nagomba mbanze cishe ko gatoya kugira ngo tumenye mbega Buja Night Comedy c'est quoi, kuva ryari cyangwa se yorganije gute muri rusange. Yabivuze Buja Night Comedy ni navuga ngo ni n'umugwi w'abajene muri rusange twagerageje kwishira hamwe kugira ngo first of all tugerageze kuduza impano zikiri hasi, zikiri zito ariko tubona tuti zirashoboye, ariko kandi tunagerageza kugira ngo leme metala ntizigaragarizwe kubusa, kumbure ejo canke hirya yejo habe uyu canke uriya ashaka kuvuga ati je ndatunzwe n'impano yanje kandi byahereye hasi ku bwa Buja Night Comedy. Hezuma yuko dufise abashaka kudushingira intahe mu bamaze guca ku rubyiniro rwa Buja Night Comedy, kuri stage ya Buja Night Comedy, bahavuga bati sindageraho nipfuza gushika but aho natanguriye siho nkiri. Ico ni ikintu ciza cyane rero dushaka kuvuga duti turi mu nzira nziza. Benshi mu bibazo bagiye batubaza haragarutsemo mbega Buja Night Comedy, twumva comedy kandi niryo jambo nyamukuru kumbure. Barabaza bati none ni comedy gusa canke harimo n'izindi mpano ko mwumva mukeneye kugeza kure le jeune talent zo ngaho iwacu mu Burundi. Dushingiye kuri comedy of course, niyo mizi yacu. Imizi yacu ni comedy, but murabizi yuko impano zihari mu Burundi si comedy gusa. Reason why twagerageje no kuza no vyita gusakumba, kubera ko hariho abantu tuzana atahantu na hamwe yari byigeragaragara, but yaja kuri stage abantu bose kumva uwo muntu azogaruka. That's good. Rero turagerageza kuzana n'izindi talent zikiri novuga ngo zikiri hasi zitaramenyekana ariko zishoboye. Hano vuga reka mpere kuri comedy nyene. Turazana aba comedian baba ngaho Bujumbura mbe ndetse no hagati mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turazana kandi abaririmbyi bakunze kubita ngo aba upcoming, ambere babita aba underground, ariko jenye twarabihagaritse kuko nabo bari inside the ground. Turagerageza kuzana aba upcoming, abaririmbyi ashaka kuba afise nk'indirimbo imwe, zibiri, zitatu, meme na zine, ariko akaba ataho arigeza, akaba atarigera aronka opportunity nimwe kugira ngo aje kuri stage nawe agaragaze impano cyane nawe bamumenye ko ari umuririmbyi. Iruhande yabo
turazana aba acrobat basanzwe bagira tugenegene bijya vyo ku benshi bakunze kubifata muri rusange ko ari nka maji mugabo ni by'ukuri n'ibintu bitegurwa kandi ni impano ziwabo. Twese turamaze kubabona bajya usanga bagerekerana bakagira iki mashite ibyo gutamira imiriro zijya n'itara kiri for develop. Turazana kandi aba défilé de mode cyangwa se les mannequins muri rusange kenshi barakunze no kuba bahari muri Buja Night Comedy, aho tutazana n'umugwi umwe wanashaka muri ya ntumbero nyine yo kugerageza ntidufate ngo tuduze ababonyene. Hariho n'abandi bakeneye gutera imbere biciye muri Buja Night Comedy, aho bose nagenda avuga abaririmbyi aba comedien aba défilé aba acrobate turagerageza ku buryo bw'uko ntituguma tuzana umuntu umwe cyangwa se ntituguma tuzana umugwi umwe mu gihe hari abantu bagicinga nk'umugwi. Tugerageza ahubwo uyu munsi nimba tuzanye timu yitwa nk'uko prochainement tugerageza tugaca tuzana iyindi timu. Nimba uyu munsi twazanye abo mu Kamenge les danseurs nk'akarorero, mazi yuko abatamvyi ni benshi kandi bashoboye, turashobora kuzana uno munsi umugwi wo mu Kamenge, ariko kandi tukavuga duti sabo mu Kamenge gusa bakeneye kugaragaza impano zabo. Ubukurikira tugaca tuzana nk'abo mu Kanyosha nk'akarorero, kurikira tukazana abo mu Buterere aha mu Gihosha tugatembera hose, si ni Bujumbura gusa nkuko nabivuze no hagati mu gihugu. Turagerageza kuzana abanyempano baba bashoboye, ariko kumbuye nibaza ko tuza kubigarukako vuba cyane nivyadukundira. Nibaza ko ico gisata tuzogerageza kukigeza kure, kubera yuko tugerageje kuraba aho tugera turabikora neza, ariko twibaza yuko nitwaronka yandi ma companies abandana adufata mu mugongo, navyo tuzogerageza ico gisata naco tucameliore. Rero twatanguye ibikorwa byacu ku mugaragaro itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze, no kuvuga 2025 niho twatangura ibikorwa nyezina byo kugurura iki gikorwa cha Buja Night Comedy, aho novuga ngo nk'icicaro nyamukuru twagumye dukorera muri ville hajya anye kuri Avenue Ngendandumwe, duze gato karenga kuri Hopital Prince Louis Rwagasore, kumbura uca ubona à gauche yaho uriko raduga akabare bita ku Muganuro bar, niho kumbure twagize nka siege tunakorera inshuro nyinshi. Ariko kandi twagerageje muri wa mugambi novuga ngo wo gutembera tuza gushobora kuza kugarukako, twashoboye no kuza turaca nko mu Kamenge, twagiye turakorerayo kugira ngo n'amatara ari mu Kamenge adashobora gushika hariya muri ville, ko murazi ama déplacement niba byoroshe na bukebuke. Rero nico gituma twagerageje biri no mu migambi yo kugira ngo tuze turatembera isiera mu makartier agiye atandukanye agize igisagara ca Bujumbura, ndetse no hagati mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero kuva le 22 juin 2025 twari twihaye ihangiro ry'uko dutegerezwa gukora chaque dimanche kugira ngo d'abord Buja Night Comedy ibanze imenyekane, abantu benshi bamenye c'est quoi Buja Night Comedy nkuko nabivuze. Kandi novuga ngo byaragenze neza cyane, of course ntivyari byoroshe kuko abenshi muri mwebwe
organisation y'ibiteramo murayizi kunsumvya. Ico twita igiteramo gukoranya abantu canke gutegura ibi nibi na biriya ntibiba vyoroshe. Nivyo vyoroshe rero mugabo novuga ngo vyaragenze neza muri ico kiringo twariko turakora chaque dimanche. Twaragerageje ko twari dushoboye kandi nkuko twari twabiteguye, nubwo intambamyi zitagiye zirabura, intambamyi zagumyeho, ariko twaragerageje kugira ngo igikorwa cyacu ntigisubire inyuma, ahubwo dutere tugenda imbere. Aho nyene nkiraho twaragerageje no kugurura imbuga zigiye zitandukanye tukiri mu ntango. Turafise les réseaux sociaux dusanzwe dukoresha, hose twitwa Buja Night Comedy. Abenshi nibaza yuko iruhande yuko musanzwe munadushigikira, kumbure musanzwe munadukurikirana, kimwe mu bintu tunabashimira cyane gose. Rero mu bisata byose byagenze neza, izo mpano zose twagerageje gukuza byaragenze neza, ariko mu ntango twari dufise yindi plan yo kudatura turinjira tunatumira n'abandi bakomakomeye, ariko ivyo navyo twari twabishize mu mice ibiri. Hariho umuce kumbure nk'abaririmbyi canke se abakomedien canke se afise ibindi bintu bakora bashobora kuza kuri stage, kumbure kugira ngo Buja Night Comedy igire uburemere gusumvya ahuko ujya mu komedien cyangwa muririmbyi akiri hasi yoterera muri ubwo buremere bwa Buja Night Comedy. Benshi twarabibonye, haragiye haraza abatumire bagiye batandukanye, kumbure twese twarabibonye. Haraje Gasore Babalao ari nawe yadufashije mu kugurura igiteramo Buja Night Comedy le 22 juin 2025. Muntiza amashi yanyu kuri Gasore Babalao. Iruhande ya Gasore hagiye haraza abandi bakomedien, nka Roche yaraje muri Buja Night Comedy, haraje Mutima le Comedien, haraje Kigingi le Comedien n'abandi benshi kumbure. Niraza yuko ivyo byose mwagiye mubibona. Rero ico cyadufashije ubwa mbere mu ntunganyo y'iwacu, ariko kandi no mu iterambere ryacu byaratanze iyindi image yo kugeza kure, no gutanga uburemere kuri Buja Night Comedy. Iruhande y'ivyo navuze umugwi wa mbere wo kubatumira bakaza kuri stage bakaryohera abantu cyangwa se bakigaragaza mu byo basanzwe bakora. Iruhande y'ivyo turafise une partie twise The Star Stories. Ni igice dufise muri Buja Night Comedy cyaho naho nyene dutumira umuntu, pas nécessairement ko aba ari umustar, ariko umuntu afise ikintu amaze kugerako, naho amaze kwishitsa, cyangwa se umuntu ashobora kuja imbere y'abantu akagira ico asangije ugwaruka, cyangwa akagira ico yoterera mu iterambere ry'aba batarashikira kumbure iyo ntambwe yiwe, cyangwa kugira ico yo kwigisha abantu baba baje guteramira muri Buja Night Comedy. Muri abo naho nyene twagiye turatumira abagiye batandukanye, aho twashoboye gutumira umwe mu ba promoters, bakaba n'aba YouTuber kumbure n'aba journaliste sinzi. Turi kumwe ngaha twashoboye gutumira Starboy, aramaze kuza muri
Buja Night Comedy yabaye umutumire muri The Star Stories mu ntiza amashiyanye kuri Starboy. Ivyo rero navyo nyene vyadufashije kugira ngo igice ca The Star Stories kidufashe kugera kure. Iruhande ya Starboy The Ship twatumiye nk'abandi novuga nka Promoter de la Capitale, nka Mutima le Comédien, n'abiyungunganya basanzwe bakora utwabo. Twatumiye Jordan asanzwe ari CEO wa Jordan One Company. Abo nabagiye baraca kuri stage ya Buja Night Comedy kugira ngo kumbure hagire ico bashobora kudusangiza. Ntitwatumiye kumbure abo gusa, no muri bajya baririmbyi twagiye turavuga kumbure hari umuririmbyi ashobora kuza aje nk'uje gupartaja inkuru canke gupartaja les idées, ariko kandi hariho nabaza nk'abaje kuririmba, aje guperforminga canke akaza aje gukora ivyo bibiri. Mu baje gukora byose kudusangiza ivyiyumviro canke se kudusangiza ubuzima iki, hano vuga nk'umuririmbyi Masterland yaje ubwa mbere aje muri The Star Stories, ariko kandi kuri uwo munsi nyene yagiye anaryoheye abaje gutaramira muri Buja Night Comedy. Kimwe mu byo abakunzi ba Buja Night Comedy bashoboye kwishimira cyane gose. Iruhande y'umuririmbyi Masterland twarashoboye gutuma ko n'abandi baririmbyi, ariko novuga ngo nka bose abasigaye baje kumbure baje guteramisha abaje muri Buja Night Comedy. Haraje abaririmbyi nka Wiz Designer, haraza MB Data, haraza Mukombozi n'abandi benshi cyane, Halijo n'abandi benshi cyane. Abo rero n'abandi ntiriwe ndadondagura barashoboye guca ku rubyiniro rwa Buja Night Comedy kugira ngo baryohere abaje guteramira muri Buja Night Comedy. Nivyo rero kubijanye hanini n'intunganyo ya Buja Night Comedy. Hama navuze ko twatangwe dukora chaque dimanche, ariko inyuma twari dufise plan yo kuzohindura, ntitugume dukora chaque dimanche, ahubwo tuze turahindura kugira ngo abaza guperforminga, abaja kuja kuri stage nk'abakomedie murazi ko bisabwa ko bandika, canke se n'abaririmbyi muri rusange murazi ko bisabwa gutegurwa. Kwari kugira ngo rero umuntu d'abord azoja kuri stage aronke umwanya wo gutegura ivyo azoja gupresenta, kuko mu ndwi imwe ntibiba vyoroshe kuronka ivyo wama werekana every Sunday. Kurundi ruhande kandi kwari kugira ngo twebwe nk'indongozi canke se abagize umugwi wa Buja Night Comedy, na cyane cyane abakorera mu byo gutunganya Buja Night Comedy, kwari kugira ngo dushobore natwe organisation itworohere, integuro itworohere gutumira line up tuzokoresha, tumenye mbega nabahe bakomedie tuzokoresha, nizihe mpano tuzogenda kurondera, ni nabahe baririmbyi dushobora gutumira, muri The Star Stories ninde twoshobora gutumira. Ivyo byaratugora kubikora chaque dimanche, ariko tumaze navuga ngo guhindura tukaza turakora rimwe mu ndwi zibiri, no kuvuga kabiri mu kwezi, ari nayo plan turiko turakorera ko actually ubunye biratworohera cyane gose. Ndibaza yuko ubunye abakunzi ba Buja Night Comedy barabona yuko harimwo evolution idasanzwe ku mpande zose. Novuga biba bitunganije neza, ikintu cyacu cyose kikaba kiri ku murongo, komsa bikaca bidufasha mu iterambere rya Buja Night Comedy.
nuko ku ruhande rw'intunganyo ya Buja Night Comedy muri rusange nuko niko dusanzwe dukora, muri rusange. Hama nibaze ko mwayibonye mwese mumaze kugera ngaha, aza ko mwarabye ngaha anye inyuma yacu. Buja Night Comedy nitwibako turafise abadufashe mu mugongo, aho novuga ngo kugira kuri uno mwanya umufatanyabikorwa novuga ngo yemeje ku mugaragaro kandi twagumanye kuva dutangura Buja Night Comedy. Nishirahamwe ryizewe ryo gutigira ryo ngaho iwacu mu Burundi, naryo sirindi ni Bubet nkuko mwayibonye mu ntiza amashi iwanyu. Dukomere ishirahamwe Bubet. Turashimira cyane rero Bubet by'umwihariko kubera yuko ntibyari byoroshe kugira ngo bemere kudufata mu mugongo tugifise 1 follower, tugifise public kiri ntoya, tugifise ubushobozi novuga ngo atari bwo tugeze ko kuri uno mwanya. Ntibyari byoroshe ariko baradushigikiye kuva mu ntango no kugeza kuri uno mwanya. Bubet turacari kumwe muri kino gikorwa, na cyane cyane ko bafite ikivugo cyabo biharije muri Bubet: utsinze uraronka, kijyanye kitushe. Rero si Bubet yonyene, uretse gusa yuko aribo dufise nka sponsor iri officiel. Ku rundi ruhande twagiye turaronka ama companies ashobora gushigikira Buja Night Comedy, nubwo bitakunze ko tubandanya ubufatanyabikorwa kumvo izi canke ziriya. Kumbure murabizi bino bikorwa murabona biravuna kandi biraremereye. Bashobora kuba bipfuza bakavuga bati twe turipfuza gukorana na Buja Night Comedy, ariko kumbura ugasanga ibiganiro ntitubihuje, kumbura ugasanga les conditions ntituzihuje, canke bakavuga bati reka dushigikire hanyuma ejo canke hirya y'ejo tuzoza nk'abaje natwe kuba abanyamuryango canke se abafatanyabikorwa muri rusange. Benshi bagiye batubwira bati kumbure integuro y'iwacu indani muri company canke mu mishirahamwe ryacu itegurwa mu ntango z'umwaka. Ati rero kumbure muje kudusaba partnership mu kw'icenda, mu kw'icumi, biba bigoye cyane. Atariko so dimanche canke dimanche prochain turashobora kuza gushigikira, kumbure namwe mukabona yuko tubiyumvirako, turafise ko agatima. Muri abo twagiye turaronka amashirahamwe agiye atandukanye yashoboye kuza kudushigikira, ariko kumbure bitakunze canke se bitarakunda ko baba aba partenaire officiel. Harimwo Assurance Bic, ishirahamwe ry'ubwiringizi, ishirahamwe ry'ubwishingizi Assurance Bic. Harimwo Castel, harimo kandi na Kibonobono Oil Company. Aba bose namaze kuza muri Buja Night Comedy nk'abaje gushigikira, ariko kumbure bitarakunda ko dushobora kuba aba partenaire. Iruhande yabo nkuko mwabibonye ngahanye turafise novuga ngo aba partenaire kumbure ejo canke hirya y'ejo twimirije kuzo presenta officiellement, ariko twavuze duti ko kano karyo kabonetse tugategura ivyo tugiye guhereza abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru, turashobora kubicishamo kumbure bakabibona. Hariho iyi Planet Company
ariko kandi hariho n'ishirahamwe rikomeye cyane risanzwe riduhingurira akayi kameze neza ko ngaho iwacu mu Burundi. Nibaza yuko mwese mwayibonye yuko natwebwe ngaho imbere yacu turiko turagerageza kwihereza kano kayi, akayi ko muri OTB kumbure muri twese naho tuzi ko ari ishirahamwe ridukorera ibyiza. Mwashobora kuntiza amashi menshi cyane kugira ngo dukomere OTB rero novuga ngo nayo ije nk'umuvyeyi kugira ngo ku ruhande rwa mbere ishigikire Buja Night Comedy. Nibaza yuko iruhande yo gushigikira Buja Night Comedy ntawe utovuga ibyiza vya OTB canke se avuge ibyiza vy'icayi c'iwacu ngaha mu Burundi. Duhiriwe duhishije twebwe abarundi n'abarundi kazi twaramaze kuba dutangwa gukunda ivy'iwacu. Nibaza yuko nta muntu yoshobora kunywa icayi kivuye ahandi atari icy'iwacu muri OTB. Kuba dukunda ivy'iwacu ngaha mu Burundi niteka ku Burundi, niteka ku barundi n'abarundi kazi, turashobora kwikomera amashi uko biri kose. Nuko rero nibaza yuko abo n'abandi ari abagiye kuzomenyeshwa vuba cyane, ariko nka OTB nizo twamaze kuba tubamenyesha. Ivyo rero turabishima cyane, turabashimira ama companies abandanya dufata mu mugongo, tunatumirira n'ayandi ma companies agiye atandukanye ko boza gufata mu mugongo Buja Night Comedy kugira ngo dushigikire impano z'iwacu mu Burundi, na cyane cyane zitaramenyekana. Ndabishima cyane iyo mbonye ama TV online cyangwa abamenyesha makuru bariko baragerageza, ugasanga ni Star TV canke ni Bishop TV canke ni indi TV kanaka bavuze bati reka mfate no muririmvyi ndamuduze agere kure, arafise tala. Ico ni ikintu novuga ngo dushobora gushima muri industry ya 257. Ni ikintu namaze kubona yuko abenshi bamaze kuciringira, bamaze kuba bacifatira mu ntoki. Rero n'ama companies aratumiriwe kugira ngo aze dushigikire impano z'iwacu mu Burundi, dushigikira abakomedian, abatamvyi, abavyinyi, abacrobate, n'abandi banyatugenegene bagiye batandukanye. Bumvere yuko imiryango yuguruye, baze badushigikire kugira ngo bigende neza cyane. Un grand merci kandi kubimenyesha makuru n'abamenyesha makuru, ama TV online muri rusange badushigikira. Ni benshi cyane mwama mwabonye amaposte yabo bafashe mu mugongo Buja Night Comedy, bagageza kugira ngo ibikorwa vya Buja Night Comedy bigere kure. Mu ntiza amashi vraiment dukomere abamenyesha makuru n'imenyesha makuru cyabo. Nuko rero nibaza ko nogeza ngaho igikorwa cyatuzanye muri rusangi nyamukuru ni igikorwa cyo kwerekana ku mugaragaro uwo twahisemwo nk'ushobora kudufasha kugeza kure ibikorwa vya Buja Night Comedy, canke se kudufasha no mu bindi bikorwa vya Buja Night Comedy. Nibaza ko abenshi mwamaze kwa mumubona Joaquim Smith twashoboye kumwizera kugira ngo adufashe mu bikorwa vya Buja Night Comedy, haba kugeza kure ibikorwa vya Buja Night Comedy, ndetse no kudufasha kudodora mu kurondera abafatanya bikorwa bagiye batandukanye kugira ko mbere badufate mu mugongo, ariko kandi natwe tugerageze kubamamariza ibikorwa vy'iwabo. Nico niko novuga. Nibaza yuko ibijanye n'ubufatanya bikorwa canke se kuba umu brand ambassador, abenshi murabimenyereye ibikorwa vy'umu brand ambassador, murabimenyereye. Nibaza yuko nta vyinshi twokwirwa turadondagura. Bimwe mu byo navuze no kudufasha kugeza kure ibikorwa vya Buja Night Comedy, ariko kandi no kudufasha mu kudodora isiyera kugira ngo dushobore kuronka n'abandi ba partenaire cyangwa se abafatanya bikorwa benshi bagiye batandukanye. Nibaza rero yuko Centre Tade dushobora kugira ko nono mugigwa wo gusinya
wo gusinya kontra dusanzwe dufitaniye kugira ngo dushoboye kwisinya ku mugaragaro, hanyuma ishobore kugera kure ejo canke hirya y'ejo. Kumbure ni mwabona nk'ibimenyesha makuru tubona mukunda no gusotorana cyane, kumbure ni mwabona dukoresheje ifoto y'uno mugabo Joachim Smith, nimuzovuge muti Buja Night Comedy babaye aba escrow, babaye abagatwiko. Oya, bizari ibikorwa byateguwe kandi vyashikirijwe ku mugaragaro. Nibaza yuko bashobora kudufasha kugira ngo dushobore gukora kino gikorwa ku mugaragaro. Ikindi nacyo nuko ari umu artiste ari enfiwa, kandi ibikorwa bigiye gukurikira nuko tugiye kwagura hama tuje mu zindi ntara, tukifuza yuko abakomediye bacu batera imbere bakaja mu bindi bihugu nkuko natwe twifuza kuzana mu bindi bihugu turonse aba partenaire officiel. Murakoze.